Hello guys, mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye. Turi bantu banyu kandi bagarutse kuri wa munsi mwiza cyane, wa munsi wa motivation, wa munsi wa gatatu kuba jene no kubadandaza mwese. Turi hano ku bwanyu, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje hano yitwa Hello guys. Nubundi amazina yanje ndahajara. Ariko tubasabe abantu bataragira subscribe, please. Kugira ntituzosubire kwipresenta kuko turi presenta kuri bashasha rero ntibazosubire kuza baragira amakenga mbujya yitwa gute. Bon ni wa gatatu mwiza nkuko mugenzi wanje yabibabwiye, wa gatatu mwiza ku entrepreneur kuri babandi bumva ko bidashoboka, babandi bumva yuko ati jewe ntanguye hasi sinzoshika. Rero duhari ku bwanyu, turi kumwe n'umutumire. Umutumire n'umusore sinzi mugabo, ashobora kuba ari umugabo cyangwa ari umusore, arabitwibwirira. Ni umusore mwiza wo mu ntara ya Muyinga, rero ashobora kubibwira. Murahawe ikaze. Merci. Hama ku mazina banyita Happy, hama ndi umusore sindarongora. Hama Happy, dushaka kumenya Happy ninde, Happy ni iki, bimeze gute? Happy n'umusore avuka nga mu ntara ya Muyinga. Akaba ari umudandaza, akora mu isoko nkuru ya Muyinga. Niko kazi kanje ka misi yose ko kudandaza. Ni Happy turi kumwe, ariko dufite ikibazo. Uri umudandaza ariko mu soko ya Muyinga hari abadandaza benshi badandaza ibintu bitandukanye. Musanzwe mudandaza ibiki? Ndandaza ibintu bijanye na electronique. Muri ibyo harimo ama television, ama subwoofer, ama téléphone, ama blindage, ama pochette, ama chargeur, ama batterie. hama rero Happy, ubu tugiye hajyanya kuri ku isoko ya Muyinga tugahita tuvuga dushaka umuntu twa Happy, wohita bamuduha canke hariho akandi kazina twoza tubahigako? Benshi uvuga Famba. Famba Happy. Okay, murakoze cyane. Hama rero kaba twifuza kumenya ivyawe ku ncamake. Urumva tutaguciriyemwo intumbero y'iki kiganiro. Ni ikiganiro gica kuri Sky Media buri munsi wa gatatu. Niyo mpamvu mise ni motivation day wa gatatu mwiza, kuko ni mwiza kuri babandi twege dushaka kumva intahe z'abandi bantu kugira batubere ifunguro ruzoza kugera aho dushitse. Rero dushaka mutubwire kugira wowe ube Famba, afise iduka ngaho mu isoko ikomeye, kugira witwe Famba nyene, Famba shop, Happy shop, byagenze gute kugira ube wewe? Ukuntu byatanguwe? Ego. Urudandazwa nagwinjiyemwo hari lo 28 février 2022. Niho natanguye carrière yanje yo kudandaza. Ndagenda buke ngandazamuka. Uno musi ubu turi 2024, natanguye 2022 kugeza no mwanya niho ubu ndi jewe nyene wanashaka ko. None Famba, twashaka kubaza kugira ugira ico cyiyumviro cyo kudandaza vyavuye kuki? Gangi icyumviro cyo kudandaza nahejeje université kuri limwe ya Bujumbura. Hama maze kuduga ino ngiye gutumiranye n'abantu kuvyerekeye diplome. Cyasanga abagenzi bamwe two nasizino baratanguye kudandaza. Avuga ati shaka ndinze nduga nanje kubatumira baze ku gitabo canje. Avuga ati aya bijyaca uwo munsi guhera uwo munsi rumanuka Bujumbura ngiye kurangura. Naciye nyene nico gira cyo ntanguko yiwanje. Urumva no kuvuga yuko nawe wahawe motivation n'abandi bagenzi biwawe. Nasanze abo muri generation imwe bo batanguye gukorera amahera. Uragira courage, uragira n'ishari bivanye n'ukuntu uri kubabona abagenzi biwawe, urabona ko hari ibyagusize byinshi cyane bituma nagize ishari nziza ariko nishari kandi rega musanze ishaka gutera imbere. Ishaka gutera imbere bisabwa ishari niko bimeze. Ego. Hama rero twashaka tubaze, eske amafaranga yo gutanguza ivyo bintu byawe yakuye byagenze gute? Batari nibanga tubwira ati twatanguje umutahunga nuko. Ego. Amahera natanguje premier nagurishije téléphone nari mfise umutaye wose nari mfise 450. Ibyo bintu bigoye none cyane. Umwana yize Bujumbura yumvira kugurisha telefone yiwe kugira atangure gukora, yani atangure guhiga ubuzima bwiwe. Byagenze gute ibyo bintu kugira uvyumvire ko ntayiko ndabitahura neza?
ni umva ni rya shari nabonye kuri ba bagenzi banje kwa navuye Bujumbura ndi umuntu adafise mind yo kudandariza no muyinga canke kuguma ubuzima bwanje kandi turabe kenshi abantu babaye Bujumbura ntibashaka kuva biragoye nanje benzo kintangaje kumva yuko waciye woguma ni muyinga maze kubona abo bagenzi banje kavuga ati nkuno so kumanuka nkabasiga bari muri ibi Bujumbura singiye gukora ngiye muri vya nyine byo kuzanda gibirori avuga ati kangurishe telefone n'amahera make nari yo kongerereza ndatangura kwa nari mfise 450 ndibuka kamera naranguje y'ibintu natanguje kudandaza ari 250 musanze uri kurabyumva kugirana ibintu bigoye kumva yuko 250 kandi urumva watanguye 2022 simesh 250 n'amahera make cyane kandi bivanye n'ibyo uri kurakora nka example kuri jewe hari umuntu yigeze kutubaza ngo umuntu agwaye twasamire wayakoze iki jewe mugana nanje kubera ndi muri babandi barota cyane kandi baba bashaka gushika imba numva twasamire harimo umutahe munini cyane ari amafaranga menshi arenze ariko urazi ko abagenzi banje bo bahuse bavuga ngo twasamire nagushopinga kuryoha nta kintu cova mu nayi impuzu ibirato nyine gusa neza rero ukaca wumva yuko ari umujene ashobora gutanguza 1,250 basi biratangaje cyane mwumve yuko rero ayo mahera makufisi arashobora kuva mu mutahe guys 10,000 biri mu mutahe twiti birashoboka turashobora kurangura dufate nk'ikintu coroshe nk'amagi gendazi yuko abantu benshi batunzwe n'ikaranga atamutahe mwinshi atani 20 bafise ariko bakabwira ati twese twatanguye kukaranga turagera bikagera kure rero ayo mahera make ufise wumva yuko nta kintu arimo arashobora kugufasha hama murashobora kutubwira byaciye bigenda gute maze gutangura natanguye kwanza kwiyakira ndavuga ati ahantu vraiment ngenda hakorere yandondera ubuzima ndiyakira kabisa nyene ndiyakira ica natangura nyene bamwe banshako banwenga kwera ukuntu bambona Bujumbura ateza kubona ko nasubiye inyuma kandi nanje mu bamwe narabibona kwa niravye ukuntu nari meze Bujumbura gace ndabukuntu ubuzima ntanguye kuba mu ngayi muyinga narabona kuri ya profile abantu babona ko nsubiye inyuma ariko muri jewe nkumva ko ndishiye kwandiko ndagira ko ndiko ndatera imbere bamwe rero bakantwenga abandi akambwira ati courage umva muri ico gihe ucawumviriza abantu bafise mind ziri positive wa muntu ariko apa yivyo ari n'umutima kunaniza ukavuga ati shaka umenga niroshe ntivyigeze bigushikira umva yuko ati ibintu ngiyemwe umenga ntibijya kabisa ndandaza ni telefone yanje cyane baramenyere kuba ufase telefone biragoye ko utayifise wiyumva gute muri wewe mu misi ya mbere byarangoye kubera n'abantu ntibari bwamenyere baze baranshorera kandi ugasanga ndiko ndirirwa ntadandaje encore nta telefone mfise nta n'abagenzi muri umwanya mfise boza kuhateramira byarangoye nyene birangura gusa maze nk'ukwezi no natanguye kubona nyene akarusho ndabona uko muri umwanya ntakeneye telefone nini yonsa amaza mbe focus nyene nakazi kanje abanci intege narabumviriza nkuko nyene bakavuga nkabareka gusa bamama kwaje nibo bagenzi nacengiye niyo mpamvu banakubwira ushaka gutera imbere gendana n'abantu bagusumbya ikiyumvira bon turumva yuko watanguje umutahe wirakiziri n'amajana 5 ariko benshi muzi mwebwe kwa famba abanyamuyinga murahazi nyene hameze hasa neza niduka nyene bona imeze neza so famba byavuye umutahe ufise akakanya byavuye nyine muri iyo cyanke hari undi muntu yabera guhaye nyine akonkwereza aya nta muntu wanyongereje kubera umva mu myaka 2 twari 2020 narakoze ndakora inyuma y'amezi 3 ndaja muri bijya kinibirimba barampemba amahera ndakora nyine ndevole wande nta muntu novuga ati yarazanye amahera yiwe arashira mu bintu byanje kugira ngo ngere aho ngeze oya ahubwo ndabashimira kuvyumviro no kuntera intege mu bisanzwe n'ivyumviro birasumba amafaranga cyane yego bon rumva tureka kuja kuri kote y'ivyiza je ndishiho yuko intangira goye mu bisanzwe kandi no kugira utera intambwe biragoye nta bibazo mwoba mwarahuye nabyo kumva ati bino bintu biranciye intege canke bikagusubiza inyuma canke bikamera gute jewe nk'akarorero je n'umugenzi wanje
no kugira dushobore kugutumira ushobore kubera intaha abandi niko tuba twaravye status wawe sasi ziba zateye amakenga ziratuma twifuza kuganira n'umuntu tubonye n'ibintu tubonye byadushituye nyene turanagira n'ubwo bivaye n'ibintu twabonye wamenye korera hano muri Mitego ibintu byagurutse imvura yabiguyemwo ibintu nyene mugabo uko bimeze urumva yari kora postinga avaye après turabona rero ava akorera mu kantu gatoya cyane hama mu nyuma tubona byagiye biraduga mugabo rero byaduze byagurutse ako kantu reka ajya kantu twibagije yuko karaterana inzigo nkuko uvuga nkuko kubera nkanje rero bijya ibintu bimbaye ko ndumva ko noca niyanka nkumva ko nona bivamo byose nkafuma nguma nkuko dushaka tubwire iske motivation bimaze kugenda kujya wayikuye byagenze gute binaguruke kugira tubwire twumve ukuntu bimeze twege niko twabyize kandi tunagusaba izo image n'ukuru ziduhe twereke abakunzi bacu twereke abadukurikirana ukuntu washoboye kwihanganira izo strago ukabugeze aho ugeze ubu biza gushika kujya byarangoye kwakira kuba burya ahantu waramenyereye gukura misi yose amahera abona kariho nahabona umva hariho muhira hakabiri kubera deja niho namara amasaha menshi gusumba no muhira yego namaze kubona ari ahantu nakura amahera mbona iterambere ryanje tiriraha haraje ikintu runaka kirayikuyeho byarangoye kwakira kabisa hamwe mara yashomezi menshi ntaryama ntasinzira ntaronka itiro mbyuka nkabura ico nkora mbyuka nkagenda kuharaba nyene niho byameye n'ijya SP yo kwafotora navuga ati kuba ntacitse intege hazogera igihe nzoharaba nkavuga ati navuye kure yego wowe urabanda kijewe sindekura kuko hari benshi hajya bamaze kubona bigenze kujya babonye bagira basubire n'inyuma kandi baca ndavuga ati harabavye baje nanje yataba nyene vya vyumvire biri positive vy'abantu bambwira ati kora tibinyene iki ni kigeragezo ca mbere we mu rudandazwa nivyo utabaye ro mugabo nyamugabo aho uraza guhura n'ibigeragezo vyinshi uhindura inzira ubona umengo inzira wari mwitakaze kumbe niyo yariyo kubera gusa ca kigeragezo kigukore ku ntumbero nyene mpura n'ivyumvire vy'abantu nyene bazima bamanatiwe yindira icima nta kimani korera ubusa ndarindira mpaka ndaroteba ndaronka handi nyene sha félicitations fo tunakwankohaje cyane bon kuri ubwo happy urashobora kugira ikintu ushobora guhanura nawe abandi bantu ndetse n'abakunzi bacu kuko ikindi no bibubisa umushakarantu yahereje ko twatangwe kubaza umusore cyangwa rubaza no musore impamvu ndabibabwiye abasore benshi hari abasore benshi happy biyumvira kuza gukora ari uko bamaze kubakiza abasinzi kumaze cyangwa baba biyumviriye ko bagira barongore abenshi biva kw'ivyo bakiyumvira bagahabwa motivation n'abagore bavuga ati ego canke n'abasheri babo wewe rero atubwiye yuko atari umusheri tuze ko umufise cyangwa utamufise reka gusa tukakurekera akabantu wawe ego bimaze kugenda uko rero utahawe motivation n'umukunzi wawe wahawe motivation bivanye n'ukuntu wabona abagenzi bawe barombwe mu bisanzwe baravuga ati naje abagenzi bawe gusumbije amafaranga bakugeranye kure uravuga jewe kwama ngasho reka mbenda bireke mbanze mpige kugira yasho nahora ngenda nasavye umuntu ngo ncorera naya ngaye ugasanga uyajanye mu bubare reka haze hagere yaho usubira kuvyumvira biriya uja gutanga yiwawe niho uzomenya no kuyajeha ego uzomenya n'ukuntu uyatwara bivanye n'ukuntu wayakoreye bivanye n'ukuntu yakuvunya kuronka tukaba twashaka rero tubwirira abakunzi bacu abariko badukurikirana harimo n'abagenzi babo bakuzi ubabwire ndetse unabankuhaje nabo bumve niba hari umusore akiri muri utari kurakora wasizwe n'amajambere cyane kandi wumve ko muri ayo mafaranga ufise nawe harimo ayashobora gukoresha imigambi nayo ushobora gufashisha abandi je nico noca ndenza ko nawe wumve kandi uzuraba abasore benshi si abasore gusa n'abakobwa benshi tuba dutunze amatelefone azimvye tuba twumva yuko twokwambara neza cyane cyane
abahungu ibintu byabo bisigaye bizimvye yego hari umuhungu yambara ikirato akavuga ati respect mwana mugabo ugasanga ku mufuko asanga na muhungu ku mufuko wiwe arafisemo ingodi yo ngo menshi yawe n'ayayigura ntayarimo icyo rero ikibazo gikomeye cyane abo rero urafise kugira ikintu ushobora kubahanura kubatangariza ubibutse yuko kandi nawe telefone ishobora kugira iki kuba umutari guys ndifuza yuko Happy yoreka telefone akoresha aka kanya yego turifuza ko mwoyibona bivanye n'ukuntu yagurishije iyo ahora akoresha gusa ubu unyi asigaye afise telefone abajene benshi mukeneye mwifuza gusa mukayifuza atacyo mukora murabe rero namwe ico mwokungura kuri kuzima bwa famba aduhaye twashaka rero atubwirira abakunzi bacu agira ico abahanuye abadukurikiranye ugire akajambo ubahanuye kabagumemwo ndetse kaba motive mu byo bagira dufite abakunzi beza kandi batahura yego bigana vuba sinzi rero yuko ushobora kugira ico babwira ico nababwira nko kubajene cyane cyane bataratangura gukora no bahanura byiza batangure batangure kubera ico bumenya cyo cintango misi yose yamigoye biravuna iravuna kwa escalier ya mbere misi yose yamigoye ariko nibamara kugira kijya kintu cyo kwiyakira bavuga ati je ngira ntangure gukora azohura n'ibigeragezo byinshi abagenzi bamuve ko banatahure yuko bashobora kurenga escalier ya mbere bakagira ku ya kabiri bakanyera bagasubira ku ya mbere yego kandi bibudi ya mbere baguma bashaka kuja ku ya nyuma kwa escalier ico no bantu naco kirazira gusimba escalier yego benshi rero ntibashaka guhera kuri rya etape twahereye ko twisigayo hasi batinya kuruha mu isanzwe batinya sinovuga ko ari ukuruha soni kujya kuno baba bazontwenga ntanguye uko abantu bontwenga ko bari banzi nkeka ko ndi mu boss yego abantu bose navugisha bari baza ko mfisa akantu bakazobona ndiko ntanguje utuntu tubiri bazontwenga yego gacashaka rero bakaguma bari muri kwa guteba kukurindira ngo bazohere ku bintu byiza kumbe igihe nacyo kiriko kiratujana yego rero no bahanura bataratangura batanguze bijye nyene bafise umutahe burya ukiri muzima umutahe ubufise kimba bafise telefone ngo kwi wanje nyene boyigurisha bagigira kagatangura gukora hama bagaca bahindura n'abagenzi ugahigana n'abagenzi bafise ivyumviro vy'umuntu ashaka kugira gutera imbere abariko barakorana bakagira amakohaje kubera uzocika intege ari umaze gucika niba atagikorwa na kimwe uburi kurakora ariko kiri ngaha ku isi je nababwira batanguye gukora courage twese twiteze imbere bo akabazo kanyuma wibona he mu myaka 2 canke 3 iri imbere mu myaka 2 canke 3 shaka nzobe ndi wa muntu mvuga ati famba ravenga imuyinga aragiye kurangura Dubai mwari bigufashemo yego kubera twinota uno moya tuvugana ndangura Dar es Salaam kandi sinatanguye ndangura Dar es Salaam tangura yuko niyo ndi ntambwe ndajya kurangura Bujumbura ubu rero nawe icyo tugusabira kwa Happy ariho haba nyene ibeho nkuru ku buryo abanyabujumbura nyamuyinga twese baje guhiga yego hama Happy kuri ivyo nyene ari kuravuga kuri yo mbona kazoza aho wifuza kugera mu myaka 2 tukwibutse yuko hariho banki y'abajene hariho bije ishobora kudufasha hari abajene benshi tukibika amahera mu gakesi hariho please guys hariho banki y'abajene bije yorohereza abajene 100% kuri nababandi babumva ngo dutangurira he irahari kugira idushobore kuduha umutari n'umugambi wa leta paeje nawe kuri yo mbona kazoza uvuga ati cyashaka kugera paeje irahari ku bwacu cyane cyane yuko natwe Ngazi Media turi muri gwagwaruka rufashwe mu mugongo na paeje rero twifuje yuko tubera akarorero abandi hama rero tugushimire ku kanya kanyu mwadutijije mwahevye ibintu byinshi kugira muze kutwitaba ariko ibutsa abakunzi bacu nabawe kandi bibutse ibintu ukora address na nimero ya telefone nkabandandaza mu izina rya rusange ibintu bya electronique harimo ama television ama radio ama batterie ama telefone ama chargeur original kandi byose nkaba nkora ku isoko nkora muyinga kioske ya mbere ku pancarte hejuru cyashika imbere ya parking ucubona Famba Shop Electronic welcome rero murahamagariwe mwese abihozi abari bose ndibaza yuko abantu bari kushobora kumushikira atakibazo na kimwe
Numéro de téléphone 68 381 753. Kaba uyitora kuri appel isanzwe na WhatsApp. murakoze cyane rero bakunzi bacu twaba twashaka tubibutse rero ko turi kumwe na Sky Media na Alba Cosmetics na za product societe nziza cyane irimo abajene societe ifise amaproduit meza cyane barafise isabuni ikoropa neza imota neza ku buryo bwaho n'umushitsi akugende yakubaza ikintu akabanga ukoresha mu gushira mu inzu yawe nakabanganya bake nimwibaze ko kandi kabanga rero ni ya maproduit ari muri Alba Cosmetics nta kandi kabanga abo bantu baba bakoresheje tukaba tubatumiye cyane rero kudukurikirana kuko tubafitiye byinshi cyane byo kubabwira byinshi cyane byo kubereka ndetse na byinshi cyane byo kwigira muri studio. Tubibutsa yuko turi kumwe na Sky Media kuri ba bantu bifuza amafoto meza cyane cyane yuko iyi si tugezemwo imode turimo aka kanya turi babandi tubayeho ku mafoto dushaka dufike ego rero ushaka ifoto nziza zisa neza zizewe zitagase nta handi uzozisanga ari muri Sky Media bafite studio nziza isa neza ku buryo poster yose ufata itoga. Tubibutsa yuko mu kugira ibyo byose bishikeko ya target etape ya mbere no gukora hama ukoga isabune nziza kugira ifoto ize gutoka hama Sky Media nayo ikukorera itwayo. Tubibutse yuko Sky Media n'abantu bakoresha umwanya bashika ku gihe kuri abantu bakeneye amafoto ya mariage cyangwa ama video amadote cyangwa utundi turori twose dusanzwe Sky Media irahari ibiciro byayo ntibica umugongo bica kwigunga kandi twashaka tubibutsa yuko Sky Media yakira buri umwe wese itarabiye ngo uyu n'uyu cyangwa uyu n'uyu yakira bose kubwo igiciro gitoya cyangwa igiciro kitavuna umugongo kandi mu byiza byayo ifise ibyiza byinshi cyane kuri baririmbyi muhashike abakinyi ba filme bashaka kugira documentaire abantu mushaka kugira publicité barahari kugira ama pancarte barahari ku bwanyu ibintu byinshi Sky Media irabakorera karibu cyane rero ko batazi Sky Media naho ahitwa gumye tuvuga nitwigize tubabwira hiri iri muyinga ahantu hitwa kuri 09 ukihashika nubwo wobaza umwana arenganye ahantu hari Sky Media ni hehe cyangwa mukabaza kwa Amigo bahita bakubwira Amigo arahana. Reka rero tubashimire ku kanya kanyu mwaretse ibintu byinshi dushimira n'umutumire wacu yugaye aremera rugara kugira aze kutubera ndetse no kuganiriza n'abakunzi bacu ego twige rero twigira no ku bandi ndetse tugira nico twigejeje ko bivanye n'impanuro cyo turaronka mu batumire bacu turabashimiye cyane ego tubibutsa kandi abantu mutaragira subscribe mugire subscribe mufite n'ugakengeri apara kuzura baza ngo mbonera bashize kugira ubu wa mbere tangura kubona ibiganiro byacu ciao ciao